Kaze bakunze Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi n'undi munsi n'umutumire n'ubundi. Nawe so wundi ni Kid Fleury Ineza. Akaba ari umu expert en communication, akaba nitaho cyane ibijyanye na changement de comportement social. Akaba akorana cyane n'amashiramwe mpuzamakungu nka Union Européenne mu bijyanye na communication. Uno munsi Kid Fleury Ineza n'umutumire wacu aho tugomba kuyaga nawe ibijyanye n'uruhara urwaruka rugomba kugira muri kubu kago eka n'igihugu. Kaze mu kiganiro cyacu Smart Mind tuyage na Kid Fleury Ineza. Ego, kaze Fleury. Murakoze cyane. Banje kubashimira kuri uno mwanya muduhaye kugira twicare hano muri Pam Channel TV neza mu kiganiro Smart Mind kugira tuyage ibintu byubaka bakatwebwe nk'abantu bikubaka n'abandi bose baza kudukurikirana. Murakoze cyane. Bantu benshi bagiye ku mbuga zawe baraza babona ibintu bitandukanye cyane ugufotora ugufata amasanamu eka kugenda hamwe no gusoma. Kubera iki ivyo onye? Bon, c'est bien que déjà ivyo byose biri ku rubuga rumwe canke urundi, mais sinon en général nkuko ashobora kubona n'amapassion harimo un peu gutembera voyager, hanyuma hakabamwo gusoma. Ndakunda gusoma cyane ibitabo bitandukanye. Bon, ni passion mu zindi, mais aussi j'aime la photographie artistique. Et là nico bituma bagiro na ku rubuga ngurukana bumenyi nubwo izo twazita karama passion. Ego. Uravuze ibijyanye no gusoma no kwandika, warashinze umugambi witwa Dusome Lab. Dusome Lab aho urwaruka ruhura rukayaga ku bijyanye n'ibitabo, ugasangira ku mateme cyangwa amasuje y'igitabo kanaka muba mwarasomye muri iryo koraniro ryanyu. Kubera iki wiyumviriye gushinga ikintu kimeze nka kujya Dusome Lab? Dusome Lab ni initiative yatanguye muri 2017. Initiative yari yatanguye mu cimviro kibwiti hari umuntu abari karegegwa imbere wegegwa imbere ko kurasoma. Amukavuga uti autour de moi mbona umenga ico kintu ntigikunzwe cyane. Et pourquoi pas est-ce que tuzoza turahura tukaganira n'abandi nkansita abandi gusoma. Mais urumva cagiye kiraguka n'igikoba cagiye kiraguka, sinon pour présenter mu majambo abiri mu majambo atatu. Dusome Lab c'est une initiative ihari pour d'abord il est autour du débat. Il incite beaucoup plus à la lecture du livre. On utilise le livre kugira dushobore kuganira hama dushobore kwegegwa imbere mu buzima nkuko magiye muravuga Smart Mind. Donc c'est une initiative ihagaze cyane gose kuri un centre de réflexion n'ahantu twiyumvirira ibishoboye kuhindura ubuzima bwacu n'ubw'igihugu cyacu. Muga biciye mu gitabo, biciye no mu kuganira, tugahurira hamwe tukaganira hama bikaje imbere. Ni muri ubwo buryo tubikoramo. Yes, urakoze cyane. Uvuze ikintu cyatumye imbere tuniyumvira kubatumira hano mu kiganiro cyacu Smart Mind, nuko kuganira aho uno munsi twakuze twumva bavuga ati urwaruka n'ubwo Burundi bw'ejo, ariko tukayibaza tuti uno munsi hoho n'uruho ruhara urwaruka rugomba kugira. Ikibazo canje gikurikira ni cyakindi rero cy'urwaruka. Ntavuze ati twakuze batubwira ati urwaruka n'ubwo Burundi bw'ejo, ejo ntiyigera hashika hamara ejo. Mbe uno munsi hoho ko duhari n'uruho ruhara rugwaruka mu kwiteza imbere cyangwa mu kuri bo bonyene, kuri kazoza kabo cyangwa kuri kubu kabo no ku gihugu. Ariko imbere yuko tuja ngaho, kuri wewe urwaruka ninde niki? Mu majambo make, urwaruka kuri jewe ni umuntu wese afise inguvu n'ubushobozi bwo kwiyumvira kuri kazoza kiwe. Umuntu ashobora kubona kazoza, bo niwe urwaruka. Kuko urwaruka ruhagaze ko rushobora kubona kazoza. Ubutarugwaruka abona uno munsi nejo gupfa, abona ejo biraheze. Mugabo urwaruka ni umuntu wese ashobora kuba afise inguvu zo kubona ejo akabona kazoza. Ikinaco nazi ko kiranga urwaruka ni umuntu wese yumva ko afise uruhusha bwo kwihenda
fuka yumva ko afise uruhusha rwo kwihenda gukora ikintu akananirwa mugabo atejo ndahaguruka mbandanye yumva ko bijana muri kazoza kwa kundi nyine ikindi naco nibaze yuko urwaruka ikindi kiranga urwaruka ndi kumvuga kuri jewe ni umuntu wese abona ati ndazi ico ntashaka imbere kumenya ico ntashaka nshaka kwindabize mu majambo gato ushobora kudisigura ndazi ico nashaka imbere yo kumenya ico nshaka. Alors umuntu akozwe na byinshi n'umunsi wakora ati nshaka iki ejo ushaka gushika kuki mugabo nturamenya exactement wowe uri kuko umunsi umenya uri umunsi umenya uri wewe ntumenye iki kinda gikuraho nikinda gikuraho kugira amenye neza ico nshaka gushikako kicu ushaka gushikako ugishikako buri munsi urinda upfuri kura gishikako mugihe wamaze kumenya ico udashaka niho ubuzima bwawe utangura sinzi ko muzi umuntu hari umuntu yigeze kubivuga biranangira cyane mu majambo yoroshe Denzel Washington yigeze kuvuga ati ikintu canteje imbere sama contrat do cinéma nagenda sinya na contrat do cinéma nagiye ndanga abantu bazati nagiye nteje imbere ajya film nagiye muga ajya nagiye ndanga ajya niyo nteje imbere Nibaza ko yagiye yanka yamuteje imbere gute mu buhe buryo ni kuvuga niyo ari karamushapinga niyo ari karamuha igicapo uno musi tumubona ko niba nimba je peux oser j'espère yuko vyemeye nimba devoir citoyen ati non danse scène zinjana muri pornographie par exemple ntizibose ujya twari kumubona alors que amafilm ari mu buryo butandukanye n'urugero sinzi ko ari mu propose mugabo ni muri ubwo buryo iyo umaze guha intumbero ubuzima bwawe ukavuga iki iyo ufise ibyo wamaze kwiha mu buzima bwawe uramuti jewe mfise forme ico ntashaka niki umuntu muco umenya rero ubu uri wewe n'isi irabona ubu n'ama opportunities ahura n'ingene wewe utumbereye mu majambo make ndashobora tumenya icuri. Merci. Kuba umuntu uri muri ico gice cy'ubuzima cyo kumenya cyangwa cyo kwitugwaruka ko bari avantage social neza cyane biguha opportunité ouverture n'inguvu zo gukora ico wifuza gushikako kurangura ibyo wateguye gushikako uri mu jeune tu as l'opportunité kandi urumva opportunité ahantu hose wayironka ufise izo nguvu kuko n'umunsi genda mu jeune nawe mu jeune j'espère dufise inguvu zo gukora ico dushaka gukora ico twateguye gushikako turimvira kugishikako kandi tukagishikako iyo twacifuje gushikako iyo ouverture niyo possibilité ni ibintu bose ataronka navuga nti rero ko uri muri ico gisata c'ubuzima ni gisata indakitsi gisata kugira wumve ko ari biri trop segmenté mu buzima nazikari kibanza umuntu abafise opportunité zo kwiyumvira no kurota zose afise opportunité kurota kubera iki uvuze uko arabaza kutubwira ati hari umuntu atarota burya urota nkoresha ryaja muri kundakoreshwa mu mantuze mu video menshi mugaje kenshi ndavuga ati ico ushaka gushikako kandi ukagishikako ico wifuje gushikako kurota ça peut être mu gitanda mugabo kurota nshatse vuga ati kwimva ico ushaka gushikako voilà kuko une vision à 80 ans elle est mal partie. OK. Alors uyu muntu uno munsi yitugwaruka twebwe na wewe hoba hari devoir social ituriko canke imuriko. Devoir social ya mbere nuko uno munsi uhagaze nk'ugwaruka mugabo umve neza yuko kazoza kamajenation kurikira gahagaze kuri wowe. Iyo niyo devoir social twita engagement social umuntu akwiye kugira kwama wimvira yuko uno munsi ndafise izi nguvu mugejo sindazifise ni iki nkwiye kuzikoresha kugira ejo nze nshobore kwa ndi fier ico nashizeho gisho guteza imbere abandi. Le devoir social ihagaze aho nyine inguvu dufise uno munsi opportunité dufise uno munsi Branly wewe uri ko represent ibi ejo bizo répercuter ku bantu benshi udashoboye kubikoresha uno munsi ejo hari ivyo upfa cyane ibyo andi toshikako cyane ibyo nawe toshikako ni muri yo sens où le devoir social yama. Urakoze cyane kubisigura neza nibaza ko abariko baradukurikirana muri ko muraronka un très bon message
alors tenez toujours à l'appliquer. Ikindi kibazo gikurikira Fleury ni twakuze twumva kenshi batubwira ngo urwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Wibaza ko inyifato y'urwaruka birakwiye ko uyo mwibutsa uguma ugendera mu mitwe muri bya byumviro muri za ndoto z'urwaruka uvuga ati nibwo Burundi bw'ejo? Uwo mugani ndawufata neza, ni mwiza, cyangwa umwibutsa sinzi ko twita umugani cyangwa umwibutsa. Mugabo nje urwaruka ndabona muri kubu gusumba muri kazoza, kubera ejo ni muri kazoza. Urwaruka ubwise Burundi bw'ejo navyo nyine si cyo bisigura. Kazoza cyangwa ejo hategurwa n'ibikorwa by'uno munsi. Nico bituma urwaruka rwari kumva yuko rwabwiza ko uri Burundi bw'uno munsi ukiaplika, kumva yuko igikorwa cyose bukora uno munsi kwa bimwe nabivuze mu mwanya uheze bifise répercussion kuri ejo hazoza. Nico bituma mu gutegura ejo hazoza ikintu cyose dukora uno munsi dukwiye kucimvira ko kabiri. Igikorwa cyose twimvira gushiraho dukwiye gucimvira ko kabiri, kubera cyapa kwita ku ma génération. D'où peut-être wa mwibutsa wa nibwo Burundi bw'ejo. Ejo ntituhazi mu gico dukora uno munsi nubwo upfa umunsi wagikoze ejo kizoshikako. Voilà, c'est ça. Aho numva nshaka kubaza ikindi kibazo kijanye naho nyene, mbe umujene wari wese yakuze yumva bwirwa ati nibwo Burundi bw'ejo, ugaca umengo bariko bamubwira ati wowe burarindira ko hari n'ukuntu dukura, uracyari muto, genre reka kuja muri ivyo, reka kibi uracyari muto, ugasanga ari ikintu birema mu muntu muri rwagwaruka ati ndacyafise umwanya. Est-ce que hoba hariho danger face y'iyo comportement kubwira umuntu ati urwaruka, donc ivyo ukora uno munsi birafise répercussion kuri ejo hawe canke ejo ha génération yindi iri inyuma yawe, face à cette iyo attitude yo kubwirwa ati uracyari muto reka gukora ibi, naho umujene face à ce comportement yogira gute? Alors d'abord c'est un leurre pour moi. Uno munsi tu retrouves toutes ces deux générations de jeunes burundais wisanga ata responsabilité nimwe bafata, parce que batinye bamaze toute leur jeunesse batinye autour de biribalize. Twimvira ejo ni vraiment ejo, twama tuzi ko ejo bizoshoboka, peut-être ejo bizogenda uko. Akarorero mu manza zacu z'ikirundi wiretrouva abantu ata responsabilité nimwe bafise. Ndiko ntanga akarorero k'imanza, mais bon fata amasura yose ndiko mvuze imanza ko yarundi ndazi ko akunda imanza cyane. Umuntu avuga ijambo à quel âge mu kirundi? À 40 ans ou à 30 ans? On fait 40 ans. J'espère qu'on y henze. Muganda biskari imyaka yigiwe imbere gatonya. Parce que ata responsabilisation nimwe babaha hakiri kare, ukirotruva umuntu yarakuze ntaco yamariye. Haba no muri communauté aturukamwe. Parce que nyumenga nejo, je si suno munsi nejo. Mari imyaka yose bakurindirije responsabilisation. Du coup wumva umenga nyalo nako ndakubwira ngo nejo. Muga et pourtant nous avons des histoires de succès muri yo sens mu Burundi. Il y a notamment notre héros de l'indépendance. Baba abantu à la vingtaine bisigura ko uwo muntu yabaye yitahuye, niho basunikira urwaruka kumva ko nuno munsi ni kubu niho action yawe iri pas ejo. Du coup ivyo byose birica la responsabilité umuntu yumva ko afise na sens ya redevabilité yiyumvamo iratakara. Umuntu n'umunsi umujone mubwira uti mbe ko ibi bitegegwa imbere kati je nta opportunité nanonse, ico naco ni kintu nkwiye kubwira abajene tungana cyangwa bansumba cyangwa bari musi yanje. Opportunité nta numwe ashobora kwiduha, nta numwe nabijejwe kwiduha. Twebwe dufata opportunité, nta muntu numwe azotuzana ku isahani nkuko mwanzanye akagatasi voilà ngo hengi vraiment ngo ashingo jako, kuko nta numwe abishoboye. Ni wewe nyine kujya kuyitorera ukayigira iwawe, ukayitegura neza, ukayifungura
hama nejo ukayitegura kugira bize bikwerere neza. Iyo niyo devoir responsabilité yakubu abajene bakwiye kubamo gusumba ko barindira ngo ejo uca kurinda ko baguha opportunité. L'opportunité ne viendra jamais. Ni ukwiye kuyifatira ukakoresha ingufu ziwawe ukayitora mukayikoresha icyo ushaka. Merci beaucoup. Hari icyo tuca tuvuga cyenda kubaza kijanye na prise de conscience. Umva turatanze uburero urambwiye abalide batandukanye ariko uno munsi wibaza ko ari ryari umujene cyangwa ugwaruka urukwiye kugira iyo prise de conscience kuri responsabilité sociale canke engagement social yiwe. Wavunhanga kuko mpava mvuga ko atazakire n'ugwaruka kenshi ugwaruka definisa muri quel âge? Selon statistique n'iharuro bavuga ko c'est de 17 ans à 35 ans. 35 ans ndayizi quand même. Alors nibaza yuko mpava mvuga yuko umuntu akwiye gutangurana iyo prise de conscience weje kuvuga kuva kiri ruyoya niho bakwiye kwimushiramo sens ya responsabilité nuko abantu atabyiranda compte mais ibyo umuntu abwirwa kuva kiri umwana muto nuko mvuze uruyoya mugabo ni kubandanya kuduga ibyo abwirwa kashoboye nivyo bimukurikirana ibyo abwirwa yuko afise uruhara muri communauté yiwe bafite ico bimukorako mugabo iyo umuntu agumye ngaha agumye arindiriye yuko opportunity zoboneka ko vraiment no kuri go uri umwana ntacu ushoboye no munsi oya hari ibihugu byinshi jetoje umwana wa 10 ans ni kugira ntuje muri ivyo bihugu umwana wa 10 ans ariko aramwihweza ariko aramwigisha icyo azokora à 50 ans parce que bazi kashoboye ikintu ukuze uno munsi tubona yarabaye umwana. Donc prise de conscience nibaza kihera mu bwana bwiwe abavyeyi ico bamwigisha ico bamubwira buri munsi ico bamwereka buri munsi ico bamushaka ati terura iki kuko urafise ico ushoboye ufite kumwereka kashoboye iki abisi ico aterera urafise ico ushobora kwigeza imbere guterura akanya ukakigeza imbere ndabize mu buryo butoyi mugabo tuciye mu bintu binini n'umunsi nkuko nemeje vuga umuntu akwiza 30 ans akiri muri nkuko ndavuga muri zampelage cyane gose. Niki rero umujene yokora kugira agire icyo akoze muri kubu kigihugu ciwe canke cya communauté yiwe? Ni byinshi cyane. Muri kintu ca mbere numva no sunikira ugwaruka gukora ni kuva muri zone de confort. Turi muri zone de confort ya nini ya cyane gose twumva umenga ibintu ni turi suri ko bizoba cyane bizoba. Reka ngume muri ibi. Kintu umuntu yokora ni kugerageza kwiga buri munsi. Kwiga biragutse. Siniko mvuga tout près l'éducation formelle bose bivuga. Ariko kwiga biri mu buryo butandukanye. Kwiga harimo gusoma, harimo kuja mu experience, harimo kwi-expose à de nouvelles expériences. Kuva muri zone de confort, kwishira imbere y'ibibazo. Kugira ushobore kwiga wenyene uve muri aho hantu ushobora kuzitira ntumenye ibintu. Je nibaza ko ari un défi ikomeye cyane gose muri no myaka kuko je trouve que la jeunesse ndimo benshi bari muri zone de confort umva umenga ibintu bizoba se faire violence, aller au-delà de nos limites. C'est ce qu'il faut pour notre communauté jeunesse. Est-ce que waba wibaza que défi yo gutinya kuva muri zone de confort yo gutinya icyo tutazi mbo kwibaza gufata risque tu viens d'utiliser le mot nziza le risque voilà gufata iyo risque harabaho cya kintu cyo kuvuga ati ndi ngaha it's better reka ngumaha hama ibindi kudekuvra aho uko abandi bakora kujabuka gufata indege wanashaka ugasanga ivyo bintu ni bake babikora cyangwa sanga urashobora no gukura utabonye n'umuntu n'umwe yigeze abikora ivyo est-ce que birashobora kuba biri mu bintu bituma ugwaruka cyane rutuguruka cyane ngo rumenye icyo rukwiye gukora muri kubu kigihugu n'ikina kubu kabo? Sans être trop prétentieux nibaza yuko gutembera ni byiza. C'est pas tout le monde babwirizwa gutembera kandi banabishoboye kandi mvuge ngo babwirizwa reka mvuge banabishoboye kuko
si imisi yose bishoboka mugabo nk'uko bibajije ni ikintu gishobora gufasha kugira umuntu yaguke mu vyiyumviro kuko akanyoni katagurutse ntikamenya ubwiza hari umuntu azi ko ngaha anyivira mu bantu ko twicaye azi ko abantu bose kwisi ariko bicaye hari abantu bicaye bameze gutya amaguru kandi bafise impamvu hari uko abantu baganira ivyo byose yaguha experience yo gutahura ubunini ubwaguke bw'umuntu uri kandi plus ubimenye ivyo plus cyagihe cyakazomba gicunga mbere bituma wimenya kuko wimenye niho wugurukirwa wugurura imiryango yugaye cyane guteguriwe imvuga yaguteguriwe nambaye ndabishizemo byinshi wowe ushoboye kugurura igihe ushoboye kugurura donc c'est un bon point vraiment gutembera birafasha muga au-delà de ça hari uburyo bwinshi bwo gutembera nyahiswe ari kurambwira mbega uno munsi kugerageza kuja nko muri Tanzania na karorero hari n'udashoboye kwashika muga duca bifatira ku ushoboye kwashika ni kure gutawe icunda vuga no kugurukirwa no kuraba ingana bikora waza kari binini cyane pas du tout mais yo déjà état d'esprit yo kuvuga ati nje nshaka kugerageza ico ntaragerageza iyo ni état d'esprit je pense umuntu yabwiza kwamana imisi yose kugeragirwa imbere yahiswe kuravuga sinon encore mieux si tu peux voyager au-delà c'est encore mieux. Yes, merci beaucoup Fleury. Tugiranye ibihe byiza murakoze cyane Branly. Ego tubifuriza iterambere mu bikorwa byanyu mu buzima bwanyu nizera ko ari ikintu ganiro cyiza cyane tugiranye surtout ku mujene wese uno munsi agitahura atanguye gutahura deja icyo ashaka cyangwa ashaka kumenya icyo ashaka mu buzima bwiwe so merci beaucoup. Merci beaucoup Branly. Merci ganiro murakoze cyane. Ce fut très intéressant kuganira namwe kandi ndashimiye na Pam Channel TV ko yashoboye kuntumira ashobora kubashika tukaganira ku by'Urwaruka mfise ico nterera ni duke mugana yaswe bihura n'ivyo abandi amatukigirwa imbere twese cyane gose. Murakoze namwe bakunze Pam Channel TV kuba mukomeza kubana natwe dukoranye uno munsi iganiro cyiza cyane hamwe na Fleury. Alors bandanye kurikirana ibiganiro bya Pam Channel TV dusubire kandi duhure mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki nyene nabaza n'undi mutumire ashobora kudukura hamwe dushikana ahandi mu iterambere ry'ubuzima bwacu. Alors d'ici là portez-vous bien. Ciao.